Burundi Kingdom TV nongera ndabaye ikaze cyane mu cya kiganiro La Santé chez nous kuri microphone mukamuri kumwe na jewe Ingabire Cresta. Uyu munsi twatugiye kuganira n'abakenyezi ni gute nshobora guharura ibihe vyanje. Turagenda kandi kuraba ni ryari nshobora gusama inda. Buri kwezi kuva mu biyabaga gushika baciye imbyaro abakenyezi bagenda barabona ico twita ubutinyanka, ico nico twita ibihe canke bije bavuga ati ukwezi kumwigeme canke kumukenyezi niko no bivuga. Ukwezi kumwigeme kumara harabo kumara imisi 28 nabo gushobora kumara imisi 31. Gushobora kuba kugufi kukamara kuva kwera ku misi 21 gushaka ku misi 23 canke kukaba kurekure kukamara imisi 35. Turabire hamwe rero. Ukwezi kumwigeme gutangura umunsi umwigeme abone ubutinyanka kugeza igihe azosubira kubonerako ubwo butinyanka. Uko kwezi kugizwe n'ibice bibiri. Kuva umunsi uboneye ko ubutinyanka gushika igihe umubiri usohoye akagigahishiye kava mu gasaho kako kakaja mu gitereko karindiriye intanga z'umugabo. Ni cagihe umuntu ashobora kwibungenga canke ashobora gusama inda. Okay, turagiye no kuraba rero ni ryari shobora gusama inda. Turuhere kuri babantu bafise ukwezi kumara imisi 28. Ku bantu bafise ukwezi kumara imisi 28 ako kagigahiye kaja mu gitereko ku munsi wa 14. Nayo ku bantu bafise ukwezi kumara imisi 35 ako kagigahiye kaja mu gitereko ku munsi ugira 17. Bisigura yuko muri ico gihe iyo ukoze imibonano mpuzabitsina utikingiye ushobora gusama inda. Muragaba ako kagiyo gahiye karashobora kumara imisi 2 katarapfa kakirindiriye intanga z'umugabo. Kandi intanga z'umugabo zirashobora kumara hagati y'imisi 3 gushika ku misi 5 ziri mu bwinjiriro bw'igitereko. Aho nshatse kuvuga urashobora guharura twamaze kubona yuko kuri babantu bafise ukwezi kumara imisi 28 ko akagi kabo gasha ku munsi wa 14. Bisigura yuko urashobora guharura ko gasha kuri uwo munsi wa 14 mugabo mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina cyangwa mu gihe uranguye amabanga yabubatse utikingiriye urashobora gutwara inda mu gihe uwo munsi wawe haruye wa 14 utarashika hasigaye imisi 5 kugira ngo kagigawe gashe naho nyene urashobora gutwara inda kuko urumva yuko intanga z'umugabo zimara imisi 3 cyangwa imisi 5 ziri mu gitereko ziri mu bwinjiriro bw'igitereko. Muri ico gihe rero uko zimibano mpuzabitsina urashobora gusama. Chacho kiganiro no musinashaka kubashikiriza nagomba kwibutsa wowe utaragira subscribe, comment mbetse na share ubikore kuri chaîne yacu kugira ngo ushobore kuguma uronka makuru mashasha byihuse. Sawa tuzosubira mu kiganiro gikwirikira. Ndabasezeye mwese kandi nongera ndabashimira mwe mwafashe kano kanya ko gukwirikirana inombonesha kure. Sawa muheza gikwe.